Ikindi twabwira muri ikiganiro nico kubamenyesha ko ugerageje gukurikirana ubutumwa turimo abagiye kwisonga mu guhagarika cyane mu gutuma abantu bapfa harimo abari barongoye igihugu uhereye ku w'igihugu, harimo abari mu butungane, harimo abari mu kazi ka leta cyo twita administration publique, harimo abasirikare, harimo abavugwa cyane cyane bari mu muhari wa Gerere, iprona iravugwa. Iyo tuvuze rero abarongoye intwaro mwumve ko ari kuva hejuru gushika ku rwego rw'intango, kuko n'abarongoye imitumba cyangwa abapolisi ba kera mu makomine barafata abantu bakabashorera bakashikana ari ku ikomine ari mu ibohero. Izo nkuru twazikuye mu ntara zose. Ikindi twashinje kubamenyesha uyu munsi muri ikiganiro mu ncamake ni ukubabwira ko uyu mugwi severe uyu mwaka wagize ibakwe ridasanzwe. Twararonse inyandiko z'inzego za leta mu gisirikare, mu bucamanza, mu bushikiranganji bw'indero, mu bushikiranganji bw'ubutungane, mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta. Twararose ibyanditswe mu ishirahamwe INSS, twararose ibyanditswe mu mashuri yisumbuye atari make. Yatweretse ko ibyakozwe byose byari byateguwe. Iyo mvuze gutegura mwumve ko cane cane twaronse urwandiko ruduha amazu yabo barondera, kandi urwo rutonde rwateguwe urwimo rutarashika. Ni ukuvuga iki? Uvuze uti arondise Barukirasazi, amazu urutonde ruriho. Uvuze uti arondise ya Kirundo, amazu urutonde ruriho. Imiduga yafashwe, amazu yafashwe akagurishwa, amazu amwe leta ikavuga iti ayazoba aya leta. N'imiduga cyane cyane amakamyo leta yavuga iti ajya amakamyo tuyarungitse mu gisirikare mu ikambi iyi. Ivyo byanditswe rero twita archive uno mwaka bitweretse ibintu bidasanzwe ko ibyabaye bifise integuro idasanzwe. Inyandiko twaberetse aho imbere yanyu mwabonye ko hariko imikono cyane cyane y'abagize ubutungane, hamwe ni procureur, ahandi ni procureur general, ahandi ni substitut. Mwabonye n'ikete y'urongoye umugambwe imuyinga. Ibi twaberetse ni nk'akarorero, dufise byinshi. Ngozi twaronse urwandiko rudasanzwe rufise inomero RMP 36 37 bar NS. Urwo rupapuro ruriko abantu 1195. Nomero ya mbere yitwa Ntamana Louis. Urwo rupapuro twararose nuko twaronse Bujumbura impapuro z'abahagaritswe mu minsi ya mbere y'ukwa gatanu 2022. Urwo rupapuro rw'impapuro 16 ruriko abantu 946 twaruberetse. Twararonse urupapuro rw'ico bita abishwe baciye urubanza Igitega, Conseil de guerre yo mu kwa gatanu 2022 Igitega. Nk'uko dufise urupapuro rwerekeye abaciye imanza i Bujumbura, urubanza benshi bita rw'itariki 6 ukwezi kwa gatanu 2022.